iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ntumbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwaka tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzawugaruka hanini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Nubundi turaza kugaruka kuri kwa guhangana kudasanzwe kuri hagati y'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse ndetse na Honorable AbaDD Rwasa, yemeza ko ari we arongoye seneri mu gihe ivyakozwe ingozi ngo ari ivy'umushikiranganje. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye ndetse tunababwire bimwe mu vyo vyatanguye kwagirizwa AbaDD Rwasa. Bamwe mbere n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu akaba yanamwagirije ko ashobora kuba ngakorana n'imihari y'iterabwoba. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye, gusa kuri iki kirabana n'imihari y'iterabwoba ho muraza kumva ko AbaDD Rwasa baba bariko baramuta ko amakosa abandi bagiye barakora. Aba nabo akaba ari abanyepolitike bahawe gasopo ko batagomba kuzokwakira uyu mushinga amateka mu migambwe yabo. AbaDD Rwasa ati iwe yemeza ko arongoye seneri vyakozwe ingozi ngo nivyo mushikiranganje. Ibi akaba yarabishikirije mu kiganiro yahaye radio Ijwi rya Amerika, yariko abazwa uko vyagenze kugira hagarikira amatora yo mu gihugu ca Senegal kandi atakiramutswa umugambwe seneri. Umushinga amateka Honorable AbaDD Rwasa yasiguye ubwa mbere igituma yagiyeyo ngo mu kwezi kwa Munyonyo umwaka uheze w'ibihumbi 2023 twaratanze itangazo tumenyesha yuko ibibazo biri mu gihugu kimwe bisa n'ibiri mu kindi gihugu, ko dukwiye kugira urunani rwo kwiyumvira ingene twofasha uguhinduka kwa Afrika n'ibihugu vyacu. Yabandanije ati ni muri iyo ntumbero twashoboye guhagarikira amatora muri Senegal kugira tugire ico dushigikiye, tuhigire kandi tugire nico dukwemwe kuko akanyene katagurutse ntikamenya iyo bweze. Muri ico kiganiro umushinga amateka AbaDD Rwasa akemeza ko ari we atwara umugambwe seneri kuko ivyakozwe ingozi ngo ari ivy'umushikiranganje ntivyakozwe n'inyankamugayo. Twibutse ko ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano buherutse kwemeza ko Nestor Girukishaka ari we agiye kurongora umugambwe wa seneri mu kiringo c'imyaka 5. Ikoraniro kaminuza rimushiraho naryo rikaba ryarabaye kwigenekerezo ya 10 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Bamwe bati vyabuze gose ubu hose ubu AbaDD Rwasa ariko aragirizwa gukorana n'imihari y'iterabwoba. Hari ikete tubitangurire mu ntango zavyo, hari ikete umushikiranganje Martin Teretse yanditse kwigenekerezo y'17/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2024 kuri Honorable AbaDD Rwasa rigira riti mukuru w'umugambwe seneri ukanawuserukira imbere y'amategeko. Kwigenekerezo turabitangura kandi no kuvyabe kwigenekerezo ya 2/0 aho Honorable Leonce Ngendakumana yabarandika abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ibindi bihugu n'abatwara amashiramwe mpuzamakungu abikora yiyita intumwa y'ishirahamwe ritazwi ryitwa Cadre d'Action pour la Réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Iryo kete riherekezwa n'urutonde rw'imigambwe n'amashirahamwe ya politike agize iryo shirahamwe riharanira gusubiza iteka amasezerano ya Arusha. Muri urwo rutonde hakaba harimwo umugambwe seneri. Kubw'ivyo rero kugira ngo AbaDD Rwasa n'ubundi yakwe uyu mugambwe yabanje kwagirizwa ko akorana n'imwe mu mihari yitwaje ibigwanisho. Kubw'ivyo umugambwe seneri nabo serukira imbere y'amategeko ngo bategezwa kwemera inkurikizi zose zo kwifadikanya n'imirwi y'iterabwoba bigize iryo shiramwe ritazwi n'amategeko. Iryo kete rya Martin Teretse ryahawe igopi umushikiranganje w'ubutungane, umushikirizamanza mukuru wa Republika ndetse n'umuyobozi mukuru w'igipolisi n'abandi bategetsi. Aha rero niho haciye havamwe ibibazo bitangaje. Ikete umuntu arisomye aribaza vyinshi. Havuyemwo ibibazo bitandatu vy'ingenzi ari naco icambere. Ese gute ikete ryanditswe na Leonce Ngendakumana ariko buno butumwa bukarungikirwa Honorable AbaDD Rwasa?
niko iryo kete riravuga. Seneri mu rutonde rw'abagize iryo shyirahamwe riharanira gusubiza iteka amasezerano ya Arusha, ariko nta hamwe hari umukono wa Honorable Agathon Rwasa. Benshi bakibaza uti kubera ko umushikiranganje atatumye ko Agathon Rwasa ngo abanza mubaze ko vy'ukuri Seneri arongo irimwo muri iryo shirahamwe. Kubera iki Martin Niteretse yihutiye kumenyesha ko himirije ibihano bikomeye atanumvirije ivya Seneri. Leta y'u Burundi nta rutonde rigera kandi ishiraho rwerekana amashirahamwe n'imigambwe rwita imirwi y'iterabwoba. None ngo Murundi araheza akamenya gute ko kizira kuvugana, kuja hamwe canke kwandikira hamwe ikintu gisaba ineza y'igihugu? Ese ni bande bagize iryo shirahamwe riharanira gusubiza iteka amasezerano ya Arusha leta ndayishimiye isanzwe ifata nk'imirwi y'iterabwoba? Ngo mbega ni ryari umuntu yagerezwa kwifadikanya n'imirwi y'iterabwoba mu gihe ata mugambi na muto basangiye ujanye n'ibikorwa vy'iterabwoba? Se gusaba ko amasezerano ya Arusha asubizwa iteka coba gifatwa mu Burundi nk'igikorwa c'iterabwoba? Ngubwo ntakenewe itegeko ritomora neza mu Burundi ibikorwa vyitwa ivy'iterabwoba ku buryo umurundi wese azoheza akavyirinda. None umushikiranganje wese azoza aravyuka yadukana ivyo we yita ibikorwa vy'iterabwoba? Ngo mbega abakuru b'ibihugu bandikiwe iryo kete nabo nyene bafata ko ico ari igikorwa c'iterabwoba gikwiriye kugwanywa mu karere, ko iterabwoba rigwanywe mw'isi yose? Leta y'u Burundi yobigiye gusaba amakungu kugwanya iterabwoba rivuye kuri iryo kete? Tubibutse ko nubundi biriko biravugwa ko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yo batanguye kurungikira Agathon Rwasa ubutumwa bumutera ubwoba. Mu Kirundi bavuga ngo ngenda muvano ya ndyogo yarikiye mu ntege ngo wicare meneke uhaguruke meneke. Ubu ni igiki Agathon Rwasa yoba akirekuriwe mu Burundi? Kuva kandi hari abanywanyi bakeyi b'umugambwe Seneri bandikiye umushikiranganje Martin Niteretse ko batemera Rwasa, ibikorwa vy'umugambwe vyose vyarahagaritswe, ingoro z'umugambwe zirabomorwa, nta n'amatohoza akurikira, ahubwo umukuru wa CNDD FDD agaca biha insiguro yitwengera. Umukuru w'igihugu nawe nuko mu gihe abanywanyi ba Seneri hirya no hino mu gihugu bayoboka Agathon Rwasa babandanya guhagarikwa ku bintu bidafashe. Uyu Seneri yatswe Honorable Agathon Rwasa no muganga ugira kabiri mu gihugu, nikizigenzo w'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Bamwe benshi bakavuga ko icitwa demokrasi kitabaho mu gihugu kitagira umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'umugambwe ufise ubutegetsi. Mu bihugu demokrasi ikomeye abategetsi ntibarekore kwivanga na gato mu bikorwa vy'umugambwe batavuga rumwe. Iyo ata mpande zibiri za politike zikomeye ziboneka ko zihiganwa kandi zigahabwa ububasha bungana, abanyagihugu nta mahitamwo baba bagifise. Demokrasi rero ntiba ikiriho. Benshi bakavuga ko nubundi ico CNDD FDD yashakaga yoba yaragishitseko, ari ukugira ngo baburabuza Agathon Rwasa ntazokwitoze yoba mu mwaka w'2025 mu bashinga amateka ndetse no mu mwaka w'2027 mu matora y'umukuru w'igihugu. Tugarutse kandi inyuma gato ku buzima bw'uyu mushinga amateka Agathon Rwasa, twibutse ko kandi yabaye nawe umusirikare, yaragwanye ku rugamba. Agathon Rwasa ku igenekerezo ya 18 ukwezi kwa kane umwaka w'2009 yarasubijwe mu buzima busanzwe ku ipete rya Lieutenant General. Agathon Rwasa yararongoye Paripehutu FNL, umwari waratanguye urugamba mu myaka za 80, mu nyuma urigaburamwe amashami menshi, ariko Agathon Rwasa bariwe agumana ishami rikuru. Ayandi mashami yose yari yarahagaritse intambara. Uwo munsi Agathon Rwasa yasubije inkoho yiwe yo mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47 bene imyambaro yiwe y'igisirikare. Abasirikare biwe bashika 3500 bahavuye binjizwa mu nzego z'umutekano, 2100 mu gisirikare, mu gihe 1400 bashizwe mu gipolisi. Hari kandi abatari bake muri abo ubutegetsi bwahavuye buhindura abakozi b'iperereza babakoresha mu guhiga abagenzi babo bahoranye ku rugamba. Hari n'abandi bahisemwo guhunga inyuma y'amatora y'umwaka w'2010 bajana na Major Aloys Nzobampema basubira ku rugamba mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hakaba kandi hari n'abandi bahamwe bikomeye baricwa. Twokwibutsa ko abasirikare n'abapolisi bavuye muri FNL ya Rwasa bari mu bantu barenganywe bidasanzwe, aho kugeza ubusanga abantu bize kaminuza bafise ipete rya korporale canke munsi ya korporali. Barafise kandi n'umudokiteri w'umuganga akiri korporali.
umunsi Leta General Agathon Rwasa asubizwa mu buzima busanzwe ufatwa nk'umunsi intambara yarangira mu Burundi mbere yuko havuka imihari mishasha. Agathon Rwasa amaze gusubira mu buzima busanzwe ntiyorohewe mu rugamba rwa politike. Nyuma y'amatora y'umwaka w'2010 yategerejwe guhunga amara imyaka 3 atazwi iyo anyegeye. Ikiringo abanywanyi biwe bishwe ku bwinshi mu ciswe safisha. Umugambwe wiwe FNL yarawatswe muri myandagaro umwaka w'2010 uhabwa Emmanuel Miburo na Jacques Bigirimana. Mu mwaka w'2015 Agathon Rwasa yitavye amatora atagira umugambwe maze afatanya na Oprona irongowe na Charles Nditije bashinga urunani amizero y'abarundi. Mu mwaka w'2019 Agathon Rwasa yaremerewe gushinga umugambwe SNL ariko nawo nyene ntiworohewe muri kino gihe. Agathon Rwasa akaba ari umushinga amateka kuva muri mukakara umwaka w'2015. Abamukurikiye nabo nyene bagiye barahamwe bidasanzwe. Mu mwaka w'2009 umukuru w'imbonerakure Ezekiel Nibigira yatanguje urugamba rwo guhiga aba FNL muri Bujumbura rurari bise Operation Aigle Vert ya General Adolphe Nshimirimana Murantunge, aho abatari bake bahaguye. Mu mwaka w'2010 perezida rya General Adolphe Nshimirimana ryatanguje Operation Safisha yatumye indongozi nyinshi za FNL zicwa mu mihingo yose y'igihugu. Kuva muri 2015 indire z'abanywanyi ba FNL na SNL baranyurujwe baraburwa irengera abandi baricwa. Aha ntawo kwibagira kandi ko ubwicanyi bwa mbere bukomeye ku ntwaro ya CNDD FDD bwakorewe aba FNL mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'2006. Umukuru w'igisirikare mu ntara z'uburaruko w'ico gihe Colonel Vital Bangirimana yamenyesheje amashirahamwe y'agateka kazina muntu ko ubwo bwicanyi yabutumwe n'uwararongoye igihugu ico gihe. Umunsi handitswe amateka y'umurwi wahawe igihe kirekire n'intwaro nyinshi mu Burundi ngo wahamwe kirekire n'intwaro nyinshi mu Burundi benshi bashobora kuzosanga ari aba FNL. Nga rero amakuru aragezwe ko muri kano kanya yavuga kuri Honorable Agathon Rwasa ndetse n'intambara arimwo n'abari mu nzego nkuru z'igihugu arimo n'umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Marite Niteretse. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tujicikanwa nadushikiriza usangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha gihugu c'u Burundi yoba politike agateka kazina muntu imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'andi yose abariko aravugwa yoba mu butungane ndetse n'ibindi byinshi n'andi menshi tukiriko turatoza turaza ko yabageza ko mu kanya gato yikari imbere no Muza TV Imana iba hezagire.